twese tuvuka atakintu na kimwe tuzi, niyo mpamvu dukenera ijambo rikomeye kugira ngo dushobore gushika ku bikomeye, kuko abayatanze amajambo akomeye nabo bavutse atakintu na kimwe bazi, ariko bashitse ku bikomeye kuko hari abandi bari imbere yabo bayababwiye maze bakayakurikiza, nabo bagashika ku bikomeye. Ico dushaka ni iterambere kuri buri muntu wese. Uyu munsi ikiganiro cacu ijambo rikomeye kiribanda ku gitsina gore, kirashaka gutera intege abagore, abakobwa, abagore, abapfasoni. Uyu munsi rero ndashaka munyumvirize abagore kugira ngo ndababwire ijambo rikomeye, ndabatera intege, namwe muvuye mu byo murimo maze muhaguruke, mushire amanga, mushire ubwoba, mukore. Iyi si iriko ibyo gukora byinshi, ntaco mwemiriwe, namwe mukore mutera imbere. Ni Risidodi kuri ya chaîne yanyu Risidodi Vision Official. Ijambo rikomeye rya mbere riragira riti, ariko waritanze yitwa Anonymous. Anonymous niwe yagize ati, muri wewe ukuri kose uri umugore, uri umukobwa, uri umupfasoni, ndahe gucika intege, wibwire ati ndi umugore akomeye, ntabwo nshobora kwicara ngo niyumvire impuhwe canke ngo ndeke abantu bamfate nabi. Muravyumva? Ntabwo nsubiza abantu bose bantegeka ivyo ntashaka, canke ngo bagerageze kunsuzugura, reka namba, kuko nzi neza ninahaguruka nzorushaho gukomera, kuko nzoba nsinze kuba igitambo cabo. Wibwire kandi ati, jewe umugore nyobora ubuzima bwanje kandi nta kintu ntazoshobora kugerako. Aya n'amajambo yavuzwe na Anonymous. Nawe ubwawe ushobora kuribwira, apana ku munwa gusa, muri wewe, hanyuma ugahaguruka ugashira amanga, ugakora, ukamenya ko ari wewe nyene, kuko ntumenye ejo ngo bizogenda gute, ni wewe. Sheila Mura Betel nawe ati, kimwe mu bintu by'ubutwari ushobora gukora ni ukumenya uwo uriwe, icyo wemera, naho ugomba kugera. Icambere mu buzima mu abagore murabyumva, ni ukwimenya, ukamenya uwo uri, icyo ushaka kugerako, naho ugomba kugera. Amiteni nawe yagize ati, isi ikeneye abagore bakomeye, abagore bahaguruka kandi bagakomeza abandi, bagahagurutsa abandi. Abagore bazokunda kandi bazokundwa. Abagore babayeho ubutwari, babayeho nk'intwari, baba bafise ubwuzu n'ubukazi. Abagore bafise ubushake butagabanije, nibo isi ikeneye. Maya Angelo nawe yagize ati, igihe cyose umugore yihagazeko aba ahagarariye abandi bagore bose. Murumva ba mama, murumva abakobwa, murumva abagore, ntabwo mwagakwiye kutihagararako, mwagakwiye kwihagararako, maze namwe mugahagurukira abandi bagore bagenzi banyu. Madonna nawe yagize ati, ndi umuntu ukomeye, ndi umugore ukomeye, kandi nzi neza icyo nshaka. Nimba ivyo bintera ubwoba, okay, sawa, nta kibazo, go ahead. Umwamikazi Latifa nawe yagize ati, ndi umugore akomeye, afise umuntu ku ruhande canke atamufise, afise akazi canke atagafise, yambaye ipantaro canke yambaye ijipo, ndi umuntu akomeye.
Chimamanda Ngozi Adichie nawe yagize ati nahisemo kutazokongera gusaba imbabazi kubw'ubugore bwanje kuko ndi umugore kandi ndashaka kubahwa kubera uburinganire bwose aribwo nkeneye. Hilda A. Starlafsen nawe yagize ati ntukareke ngo akayaga gato kose kaguhenurire hasi kuko ku rundi ruhande hakurya yaho hari akazuba keza. Marilyn Monroe nawe yagize ati kimwe mu bintu byambayeko nuko ndi umugore. Uko niko abagore bose bakagombye kuba biyumva bakiyumva neza kuko ari abagore maze ntibiyumve ko ari abantu baciriritse kuko ari abagore n'abantu bakomeye. Abagore bose bagakwiye kubyiyumvamo bikabatera iteka. Marie Pierce nawe yagize ati umugore akomeye ni umugore yiyemeje gukora ibyo abandi bose bahisemo kudakora. Niwo mugore akomeye. Atticus nawe yagize ati nabaye umunyembaraga ariko si uko nari mbuze kugira ubwoba ahubwo nuko nakomeje nubwo nari mfise ubwoba nico cangize umunyembaraga umunyenkomezi. Melinda Gates nawe yagize ati umugore avuga rikumvikana avuga rikijana niwe mugore akomeye ariko gushakisha iryo jwi bishobora kugorana cane. Eleanor Roosevelt nawe yagize ati abagore tumeze nk'icayi ntabwo tumenya imbaraga zacu nyazo kugeza n'igihe tuba tugeze mu mazi ashushe. Ritu Guthrie nawe yagize ati umugore akomeye ni umuntu yumva cane kandi akunda cane amosozi yiwe atemba cane nk'uko atwenga cane. Umugore akomeye aroroha kandi akomeye ni ingirakamaro kandi no mu by'umwuka no mu by'impwemu. Umugore akomeye muri rusange ni impano ku isi. Hilda A. Starlafsen nawe yagize ati ugomba kumenya ko ushobora kubikora erega urakomeye kandi uzobishobora gusa haguruka kandi ukomeze kwiyizera byose birashoboka uzobikora kandi uzobishobora. Oprah Winfrey nawe yagize ati tekereza umwamikazi ntatinye gutsindwa kunanirwa ni irindi teka ni iyindi ntambwe igana ku gukomera igana ku gutsinda. Lady Gaga nawe yagize ati abagore bamwe bahitamwo gukurikira abagabo abandi bagore bagahitamo gukurikira indoto zabo. Nimba urimwo kwibaza inzira ugomba kunyuramo ibuka ko umwuga wawe utazokwigera uvyuka na rimwe ngo ukubwire ko bitarakunda. Gerageza. Michelle Obama nawe yagize ati bagore sobanukirwa ko kubona ubufasha atari ikimenyetso c'intege nke ahubwo ni ikimenyetso c'imbaraga. Gloria Steinem nawe yagize ati abagore bahora bavuga bati turashobora gukora ikintu carico cose abagabo bashobora gukora
ariko kandi n'abagabo bagomba kuvuga bati turashobora gukora ikintu cyose abagore bashobora gukora. Urumva ko abagore murashaka imbaraga, murashaka abo batera intege. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na jewe Riside Odi kuri ya channel yanyu Riside Odi Vision Official. Twariyemeje kubategurira ikiganiro ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye rizokwama ribafasha kugira imbaraga, kugira ingufu mu byiciro byose, abagore, abagabo, abana, eka aho uri hose, icicaro urimo. Rero urasabwa kugira subscribe, share and comment. Okay, ciao ciao, turasubira ubundi mwanya nk'uyu.